itangazo mwarimu Sheikh Abdelaziz ngidi bazi kwizina rya Mr Nzoba abazaniye ibinyobwa cyakataraboneka raba hakarorero ahandi abafitiye tagata itagata kuri w'abagore bateka ariko ugasanga inkono yase gutagata kano ucikanwa byonyene inkono katuzukamo dukenya uwo mwanye n'inkono ibihiye akanako bakitwa zana iyi akakanyobwa ukanyoye nukuvuga umuntu wese gufitiye ideni ucugenda ideni ryawe ashashika akwishura naho yoba atayafise ukuri hatuma yikopesha mugabo akakuri ideni ryawe rikavamwo bakitwa zana akanako bakitwa susuruka akakanyobwa gafise akamaro kuri babandi bafise imbeho ushaka umugoroba ariko baragugumwa kubera imbeho hano ukanyoye ikoti uribagirwa ukamenga ugendana ibibiriti bakitwa susuruka karibu kwa mwarimu Abdelaziz ngidi banza mundihe amanda basobanura neza ni bibiri byonyene Usari kubadewe. Mwari munafise yonyene. None usari kubaza gusigura twumviriza ibintu kamera. Umviza rero kuntu bimeze. Ntawe uyibona intagata. Sibyo? Iyi tagata rero nyimba byabiharage bitango rumarinkwi bimwe bitango nibishimbo by'ibigugu hano kwa kanyobwa kabikorako. Akanu kuvuga yuko uteze inkono kona yatevye gusha. Cyo kwishakira kunyarutsa. Wewe tubanze ufundurure usome ko dukenya. Umaze gusoma ko dukenya. Tuvuga ati hamwe cyongera umene isafuriya ucufundikira reno okay ana kimwe hano kuvuga ugifundikira uco gira iki cyo wiga ushaka muku nota 5 gusa usanga inja zamaze gutungana wigiye jewe wazana rero okay urabona wewe aha ni zana sivyo iyi zana nukuvuga imba ufise umuntu agufitiye ideni yase ko kwishura ubona yende ko yakurumije bitamurumyi aho kanyoye ibintu uvuga ati ahangiye mpaka amahera yanjye ibintu uvuga ati zana ugishika yo gusa uvuga ati zana ibyanje uvuye ko itatuzoye ataka amafaranga yawe zana ragowe ndaki niwigira wihereje je nanje marira rero wembo numenga nimba yarakwishe urabona rero aha iyi ni susuruka iyi susuruka rero mu gihe ufise imbeho yakwishe nyene inwa kano kanyobwa muntu wanje nino gutirabira naho utiyibona ubwo rero ukibuno uzazira budandaza hasigaye tubiri twonyene karibu hasigaye utunyobwa tubiri twonyene munyarukenda bahe ibinyobwa bigezweho karibu Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndashima Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaruvuye he? Ngira gatore nje kwibara. Nanye ndi kukazi ngaha. None senda. Ese twemera. David ya gatatu ni wewe uri kizigenza. Gute ibi. Twe turabyemera muta. None gashe he tubutunyoka nyene nibiki bamamaza nizana ko isusuruka kamenda kaguza bibiri bihaye nayo kukugirira akamaro uriyumvira neza mutwe we size ntivyemewe kugiye mu gitabo cya Kurwani arandi usanga yuko ibi twe tuvyemera yuko ivyo tubikorera shehe ngira ngo ubuzima urabuzi nawe ukuntu babumeze sibyo no kuvuga rero idini n'akazi sinzi yuko ibyo bintu byo babise je kubera ngahandi ku kazi kampijambo ni ratio aha nakoze kano kazi sino ratio muhira sino tunga madamu sino tamira ruvare sino fungura neza akabona akazi ndiko kandi idini urazi ko ndayemera ijana kwijana no kuvuga rero urabizi yuko makumbwa natahuye none ndeke kano kazi ico bigenda gute
none warahize ibintu byose uranazi usanga uranazi ivyo bironona ihungabanya ry'abantu ji niyo mbona ariyo mpano yanje kandi baranshorera pe ikindi naco none nk'ubu unashaka kuri kano kazi akandi kazi mfise sibyo akandi kazi mfise none ninatonda ku musigiti rimwe ndazi muzoba nkundi wa kabiri muzoba hindi ciyo muzoba mugabo ku nshuro yanyu muzotabuza murandaba nkuko mvuga ati kurya muntu gute kwana ndi mpano je mbona nfise nokoresha Uzonyihanganire vraiment ndinda yemera mugabo je handi ku kazi wari ukwiye kwiyumvira ahubwo rero ishara kabisa je bye itangazo abashe biki karibu atumara amaza kweli ni nakazi kweli birasa natari baragoye Wige na Mr. Nzoba. Twenga, Wige na Mr. Nzoba. Nzoba kabetezi. Twenga, Wige. Kuri TikTok, kumanda baha. YouTube channel, ndabamenamo. Andika gusa. Mr. Nzoba kabetezi. Ikibiri ito nyene kisitele kibugeneka cyane. Bamaze gukomeza kandi Koma ndije kugura ikibiriti. Angela Abdelaziz karibu igurire karibu ngehuna Ibiri bitonye Abdelaziz welcome Nibaza ko uhanze no Sawa kwe kumanda baha YouTube channel ndabamenamo ndakamaze turabona umuntu uraryoshe sawa uragitse neza na hamwe Sana iyi nyene bambwiye yuko umuntu ubwo rero reka nsomeko hama nsubira inyuma hakiri mapema ego nizana tu rero sizana ragowe ndakese kurera ufumbirizi wanje ndamubwiriye tangazo bari mushehe Abdelaziz ngidi ndabazaniye utuntu turyoshe akabakitwa ususuruka Wige wanyoye ufite na Mr. Nzoba ususurutse karibu sawa karibu kiriya Twenga na Mr. Nzoba. Nzoba kabetezi. Mumbe biri byonyine Twenga, Wige. Kuri TikTok, kumanda baha. Umusmarire guri mu je nkoresha Ndabamenamo. Andika gusa. Mr. Nzoba kabetezi. Madamano uranuye none urishe akana kazi n'ubushehe yumva atandukanye kandi urakoze cyane sawa tangazo bari mushehe Abdelaziz ngomeza Twenga, Wige na Mr. Nzoba. Twenga, Wige na Mr. Nzoba. Nzoba kabetezi. Twenga, Wige. kurya ubuntu buryoshe kurya nagiye ndumva agoremo kamwe nange ninywere numva zareka nkano kaburi buraryoshe nyene yemo bakaye barazo ndamwa mwira kandi ndakanywera mwibarabara nza ndahonja ko n'abakiriya kaburi no gusinda Zana kandi bajya abantu basanga baragwanya hinge manze nikuremo imbeho gusa manze ndakubereke
nanje ntibagwana ariho ndi kwera. Ninda isiga hanyene maze ndabareba. Susuruka. Oya nita Susuruka. Ewa mshia dia byabi. Sera mudurika imugiti one way. Wige na Mr. Nzoba. Twenga. Wige. Twenga. One way. One way.